Yego murakoze cyane, murakoze. Je nitwa Chris Desire Bukuru, nkaba navukiye mu ntara ya Rumonge. Ico gihe ntiyari bwitwe intara, yari komine Rumonge, hama zone nyene ni Minago, hama ubu nyene intara ya Rumonge ico gihe twari mu ntara ya Bururi. Je rero igihe navuka turi bato nagiye gumera nk'uco bwenge gatoyi mbona turi Bujumbura, mu Cibitoke ku rya gatandatu nimero 64, hepfo y'umugabo yari afise akabari kazi cane bitaga Masi. Ubwo buzima rero turabubamwo turi kumwe n'abavyeyi. Papa ico gihe yakora muri Bwarudi. Igihe rero yakora muri Bwarudi, haca haza politike muri Bwarudi bavuga yuko bagira bagabanya abakozi, bashaka bazane amamashini, amahobo, kugira ngo ayo mahobo abe ari yakora kugira bagabanya abakozi. Papa baca bamugabanyamwo. Papa rero bamaze kumugabanyamwo, muri abo bakozi duca twinjira mu buzima bugoye, ntiyasubira kuronka akazi, arateba no kukaronka. Niho rero muhira mama hari igihe yazana rasiyo, mugabo hakabura amakara, tukarara ubusa kubera babuze ico batekesha. Jewe na petit frère kubera je ndihatsa nkuko navuze ko nitwa Chris Desire Bukuru, duca tubona abandi bana baza baragenda gutora amakara ahantu mu Ngagara kw'isoko, turabakwirikira. Hama nanje nshitseyo ndamenyera, ngira ikiganza ciza kuri barya bagabo badandaza amakara na barya. Urabona aho badandaza amakara haba hari n'abikorera ayo makara. Barankunda, imodoka ije ukuntu twakora bapakuruye amakara, twebwe twaca tubanobera ry'amakara meza meza tukayapakira mu mifuko yasesetse, hama turya duto duto tukadutwara muhira. Rero ubuzima buratangura kuza burahinduka, tukaza turatahana amakara muhira. Iyo twarose n'amakara menshi tukayagurisha tugatwara n'amahera. Ariko mu nyuma tuza kubona ibindi navyo mu isoko, abandi bana bikorera amashashe y'abamama basuma. Barya abamama bagenda gusuma mu isoko, ugasanga ico gihe hari amashashe bita Rambo. Ayo mashashe rero bita Rambo, umumama yarashobora gusuma ugasanga arujuje agashashe. Abo bamama bagasuma ibintu vyinshi bibananira gutwara. Urabona isoko yo mu Ngagara hiri hari abava muri 6, muri 5, muri 4, muri 3. Bo hakaba hari abana bato bato wasanga twari bato cyane. Ico gihe niga muri 3e primaire, kury'umunani hajya mu kugindwe hajya mu Cibitoke, nkagenda mu Ngagara rero kwikorera ayo mashashe. Uri umumama utwaje akaguha 50, akaguha 100. Ico gihe weekend samedi dimanche niyo nabandi, mugabo n'iyindi misi niga après midi narajayo muhira. Kweri ubuzima burahinduka, tugatahana amakara, tugatahana n'amahera. Ariko abana bo mu kibano twarabinyegeza kubera baradutwenga ngo babe bamizigo. Iyo mpuye n'umuntu tuzinanye nko muri famille naca ninyegeza kubera baca bibaza ngo turaba mayibobo, ariko siko byababiri. Kubw'ubuntu bw'Imana ubwo buzima haragera igihe turabuvamo. Papa araronka akazi, turiga amashuri twabandanije twiga, ndiga primaire ndayiheza, ndiga secondaire ndayiheza. Mu nyuma rero nca ngenda ndatora exit ngenda kuri Université du Burundi. Maze kugenda kuri Université du Burundi, naho nyene ndagira ikiganza ciza, mbo muderege kuva mu wa mbere gushika twatanguranye na promotion ya bac gushika aho duheza ndabana délégué général. Ariko rero je mu mutima wanje ni ikintu cyose ntakunda cari cyo kuguma ngo ugumye wambaye ibikokora, nta kazi ushobora gukora. Je kuva nkiri kwishu kwanza inkuru y'Umwana isubira inyuma. Je niga muri secondaire naragiye kwiga, nasubiye mu Rumonge nigaho kuva mu w'11, niga ahantu bita mu Minago. Rero nca ndatangura kugenda gusaba akazi kuri hotel bita Blue Bay. Iyo hotel bita Blue Bay nanditse ikete mu Congereza kubera navuga ati kwa Keranso je ngomba kuba umuserveur, kandi ngaha anye haza abazungu benshi. Rero ngaha ninandika ikete mu Congereza nkaca mvuga n'ivyo nshoboye, barampa akazi barambwira bati wewe iyo none ntwaye ya kete mu manager aramba ati none wewe ico Congereza uvuga wagikuye? Ndavuga ati kwabaye ukuntu nyene kubikunda aca ndabisangamwe. Aca avuga ati rero wakazi ngaho uragafise, mugabo ubu nta clientele dufise, uzogaruka tuzokubarira. Citse muri seconde baca barantumako, ndagenda nkora mu buserveur imisi mikeyi, baca banshira kuba mu gukora muri reception y'amashambre. Gukora kuri reception y'amashambre urumva ni nk'akagrade burose, kuko nawe ubutwara bariya bakora bakubura ivyumba, bagasasa ivyumba. Rero ubwo buzima ndabubamwo, ndaheza secondaire nkora ngaho. Nta mahera nabura vraiment muri vacances. Amahera naba ndafise kubera hari ico bita grande saison muri hotel usanga nkajya kuri bonane, kuri Noel, hamwe rero no mu vacances.
muhira vema ikaramu narayigurira, umusavye agafana narakaguha, gushika rero naho ngenda muri universite, hama ndiga ndaheza, akakazi ngaya mbere wanashima ndi muri universite naronka n'uturaka tukuja guserva ahantu. Mejeje rero hari muri 2017 nkaba mfise abakuze bari muri Afrique du Sud. Abo bakuze bariyo barampenda bambwira ati nuze uzuzanye ama diplome n'ama certificate ufise byose ino uzoshika gukora muri office. Bana ndagenda n'amakohaje n'imodoka nziza i Bujumbura. Urugendo rwabaye urugendo rugoye, twagiye n'imodoka n'urugendo nagiye amezi abiri kandi ari urugendo rushobora kugendwa na séjour. Kubera ingene twagiye turagira ibibazo mu nzira, maze gushika casanga uko nabizika siko nabisanze, kakazi ko mubira ahubwo nca nkubita plus de 5 mois ndi muhira ntaronka nako kazi kubera nasanze nabo nyene batagira akazi, abo nari ngiyeko ndasenga Imana kugira ngo basi ndonke ingene nogaruka mu Burundi, biranka ni kure cyane, naho ugenda bidakunda kugaruka. Hama ndarondera umuntu yonjana kuri police kugira bangirire ikintu bita deportation, babanze bamfunge gatoyi kugira ngo bace banzana, ndabura ubuntwara kuko ntaho nariyinzi. Yari jewe na Bibiliya nama nisomera ijambo ry'Imana, nsenga Imana ati Imana ndagusavye jewe nkure muri iki gihugu. Mu nyuma sinzi umuntu umupapa nabako arantwara hano gukora karaka ko kukubura uruzuye mu ivyuma bitagira uko bingana, bagomba nyene ko hasa neza. Ndahakubura kuva saa 2 yo mu gitondo ndiko ndapanga n'ibintu gushika saa 11 17h. Baca bampema amafaranga 105 bita marandi. Hanyuma ayo mafaranga 105 niyo yamfashije no kuva aho hantu musubire kuronka akazi, kuko narashitse ndavuga ati Mana ndakwinginze ko nsohotse uno munsi nkava muri iyi nzu sinzosubire kuyigumamo. Bukeye nari mfise umukuzi yaje mu nyuma zanje aronka akazi ahantu ko gukora sekirite, amaze kuronka akazi aho hantu biranka ko agakora, kubera hari ubanza gutanga amahera ugira uronka akazi yashika kuri $200. Aca aravuga ati jewe umuntu yonsubira muri aka kazi ashobora kuzoza ngo akore hanyuma nsubiza amahera yanje n'umukuze wanje Chris. Aca arantumako ya mahera nacamo cakira akaca ndayabwira ko transport ndagenda aho hantu yari, ndagenda ndakora ka kazi ukwezi kumwe n'inusu aca karahera ntaramuriha ya mahera. Nca ndaje ngaho rero kubera ninjiye mu kandi karere sanga abandi bakora akazi bita kagade naho nyene nasubiye kwikorera ya mizigo nikorera nkiri umwana mugahoho mu bundi buryo buteye imbere. Nukuvuga twakoresha donc ubuntu bita trolleys ni bijya bitashaka mu gifaransa. Donc umukiriya yaragenda agiye muri alimentation agasuma, wewe ukamwakira imizigo yiwe ukamupakirira mu modoka, hama gaca aguhemba ari amahera 10 yahari yabita marande canke 20. Rero muri ayo mahera ndafata uduhera nkaza muri ayo mahera yabitse ukwezi kose warakuramwe amahera yo kurihinda kuko wicanga n'abandi mukamunzu nyene isanzwe, hama na ratio n'uduhera nyene usevinga. Rero ico nagomba kuvuga muri twa duhera naronka narashobora kuronka uduhera mfashamo meme n'aba petit frère bari no kugira bari ko biga université, nkabarihira ngaca ndagura n'impeni no ndazibita, ndagura n'inkwavu, ndagura n'inkoko. Aho nabikije inkoko bakambwira ngo yagwaye agahweka ugasanga yapfuye, ahandi naho inkwavu naho zirabyara, ndashika nataguranye inkwavu 3 mu nyuma ndashika ku nkwavu zishika kuri 15 20. Mugabo kubera nyene uko zagwira uwo umuntu nanazibikije atazubaka inzu nziza ngo azifate neza zagenda zirapfa. Ubu ndasigaranye nk'inkwavu zishika nka 5. Impene nazo hasohotse decision gouvernementale ivuga yuko ata muntu arekuriwe ko impene yiwe igenda kurisha ku musozi. Za mpene zica ziragwara kubera zitaronka ibyo zifungura zirya bikwiye, zica ziragwara zirapfa. Ubu nsigaranye rero impene 2 kandi ndizeye ko zizosubira zikarondoka kamera neza. Nubu unye ndiko ndasevinga nyene amafaranga, ndi muri pesa yetu ndafise mu mitahe, nzofata amahera ngure, ndafise projet yo gutunga inkoko canke gutunga ingurube, kuko jewe ndi umuntu adakunda kuguma areza amaboko. Nuko bimeze. Ibyo nabayemwe byanyigishije kutagaya akazi. Jewe akazi kose duhura ndagakora, kuko no muri ubwo buzima nabayemo muri Afrique du Sud, no muri ubwo buzima nabayemo muri Afrique du Sud, ni kuvuga yuko nta kazi nigera ngaya. Ubu ndi marié, amahera uduhera na savinga twaramfashije kugira mariage, ni gushobora kwiyungunganya. Ubu rero jewe naho wombwira ngo Chris ndarose ahantu
baturangiye ikiraka cukuvidura toilette twende turajana Chris ndarosa no dupakurura ikamyo turajana tukayipakurura igikuru nuko ushobora gukora kugira ngo ushobore gutunga umuryango wawe canke nawe ushobore kwiyungunganya ubu unye ndiko nararose n'ahantu nshobora kurima narindindiye ko imvura igwa nzojana na madame tuharime ibiharage n'ibigori hama nimaro nk'akanya muzoza ndabereka umwimbu ko bizoba byagenze ubuzima vraiment jewe naraciye mu gipware kandi ibintu by'ibikokora murabona ko nambaye n'agapira ndavyambara iyo ngiye ku rubanza rimwe rimwe ariko mu mwanya w'akazi ni mu mwanya w'akazi rero nta mujene akwiye kugaya akazi urabona intambanyi dukunda guhura nazo nabagutwenga mugabo kuri jewe si intambanyi ariko ni intambanyi kuraba urashobora guhura n'umuntu ufite mumaze kuva ku ishuri mwese ntiburonka ubuzima bumwe hariho abagira amapwado kubera barose akazi keza hariho abandi imbere batararonka n'ubwo buntu nako kazi imbere wanadandaza jewe ndadandaza na rimikaje wanashima ndadandaza na rimikaje intambanyi duhura nuko ushobora guhura n'umuntu akamutwenga bare don't care ntaco biha ntubiha agaciro uwo muhora akagutwenga wewe ubandanya n'akazi kawe nubwo abazungu baciye umugani bati l'argent n'a pas d'odeur naho yo bara amahera ukuye mu bucafu amaze kuba amahera uyakoramo ikintu cyiza akamonotera abajene bariko baradukurikirana no kuvuga no gukura amaboko mu mpuzu tugakora kandi ntitugaya akazi naho wowe ufise kandi kazi ukora ntugume muraka yumvire n'akandi kantu wokora ubu je nababariye ndafise aho nkora kandi nkora ahantu ni mu biho mugabo ndadandaza rimikashi kandi ndakora n'utundi tuntu tuturaka dushobora guhura twose ikintu ca mbere no kwikuramwo ibitutu byo mu mutwe amaillusion ko tukiri no muri university batubwira ngo izi modoka nziza ni gwacu ngo inzu nziza ni z'abapware ariko kwari kugira nyene ngira baduhe morale natsanze atari ibyo baba pware nyene nibo twamaduhura bariko badandaza rimikashi na efokashi